gukomereka ni ibyago umuntu agira si umuntu abihitamo yes wakomeretse pe ni ibyago byakuguye ko si ibyo wahisemo ariko gukira my friend ni wowe ubihitamo haje nahisemo gukira ibikomere sishobora kwemera ko ibikomere binganza habe aho nyine rero mimi sishobora kimera ko ndavuga kandi murazi ko mfite byinshi cyane gose warakomeretse kwe ariko narabibwiye ati wabikomerewe nta mugabane rusangiye abantu benshi twasengana twaririmbana niba abandi niti inshuti kandi bo mu rushengero bose iba dusinagenda nahura nabyo bambwira nabi nibo bafatiye mbere kumvuga nabi nibo bafatiye mbere kumbwira nabi akarorero mimi nk'ikintu gihora kiza ukavuga ati ibintu bya bindi mugabo ugakomera akaboro ko gufatwa ku ngufu mani kabisa karakankorera ko rimwe na rimwe turi mu kwezi kwa kabiri no musona kwambaye akantu kagahotaru akarobe keza iki mugabo turarambiwe kubona Saint Valentin ndihera atagashuguro sempre turabirambiwe mimi vraiment oya declara vraiment no kuri kwimana basi uronke basi shuge vraiment kuri Saint Valentin muzontemwe bajama no kuri kwa muzomutema vraiment abakunzi ba mimi mutemo basa gashugwe ariko urumva rya shugwe risobanura ibintu byinshi oya hagasike shungwe yo bakundana ngo shirishishu nawe ufise none wewe mimi ariko nawe reka kuduhezayo turarambiwe no kubona ubisingo avyumva mimi abantu barambiwe ubusingo bwa mimi muri commentaire mu bitubwira twaburambiwe vraiment turagiye kuno turakeneye kukubona mimi nukurambaye urushungi tuje gushigikira ari please amenye katambuka hano hantu nurubaha bereke neza Chubona yambaye urushungi ariko we n'umushinga ntahe duga ntarakimwe turi nyuma wigiye go vraiment ari ngire katambuka vraiment ibazi yambaye urushungi hano hantu ku bwiza bwa mimi vraiment raba maso yiwe oya guys mureke yabingene gapoki mureke kunderisoni agapoki we ni keza akanatirere mimi mu aradakwiriye koko urugo kandi urugo guyiza nta muntu adakwiriye urugo mimi ari umuntu ushobora kubona ko gapiripiri jewe sinogashira mu na mimi nawe afise caractère ategezwa kurabira ko umugabo akwiye kubana nawe ako karakoreka kakaruke kurakoze ko kaza mimi nuyuhe mugabo w'indoto zawe benshi basengera umudamu afise caractère zimeze nk'izi wawe gusa abadamu bafise caractère zimeze nk'izo ziwawe bakaba bafise nabo abagabo bipfuza bafise caractère zitandukanye uri nka wewe umugabo avuga ati jewe vraiment sinshaka kongera gusubira kubita squat uvuga ati uyu unya ndumva yuko ari Imana inzaniye ndumva yuko vraiment Adamu wanje nkamubona twagenda kuko uwo tuzorinda duhuza ahagira ati ewana banda batamigiye Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose mwiriwe cenge muramutse bivanye na muri my name is Franny the answer iyi ni African TV kiri mishashwe isheni yacu ndagusaba kugira subscribe uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse no mu bihugu by'Abarabu ndavuga mu ndetse na Arabie Saoudite mwege mwese ndabaha ikaze ni African TV umunsi udasanzwe abona ko turi mu barabara aho tugenda muri tournage ati tournage yi nakabanga tubabikiye yes turi kumwe na Mimi Miley turi kumwe n'abandi bantu badasanzwe turi kumwe kandi na Shema nwari karatunyonga mukiri bava kunyonga cyangwa bavuga gute si n'umunyonzi uri muki n'umutwazi yes ndi kumwe na Shema ndi kumwe kandi n'abandi bantu bo mu nyabutatu muraza guca mu bimenye yes undi muntu turi kumwe nawe witeka bamwita Mimi Miley yitwa Ndayishimiye cyane urivuze nabi Mimi sorry Mimi mbabarira nukuri nari kuvuga gute Mimi Mihaye Ndayishimiye isabukuru nziza d'abord murakoze cyane twashare mu gihe cawe isabukuru nziza cyane urazi ibintu mwanyemereye kuri oya twarakubuze rega twarakubuze abantu basezerana ni bashitse Mimi ingene programme yawe ingene umwanya wawe ugoye nubu unyo nagutora ngasi nari kukura nkurabizi ivyo ndabizi ariko yego rigitashi bayugura anytime umwanya wose n'abakunzi ba African TV bagutemwo bagushirire kuri imikashi yiwawe kugira ngo ushobore kumererwa neza yes uramutse yes uramutse abakunzi ba African TV d'abord amaro cyane abakunzi ba African TV amaro Imana bane nabange abakunzi bacu kandi yongera bane natwe tuyabifurije love you so much abakunzi b'inama abantu benshi bayikumbuye barayibonye
mwebwe mutubonye gutya mwebwe nta kintu muca mubona ego yes bavugira hejuru bani bavugira hejuru yes bakunze Mimi rero mu mfuriza d'abord isabukuru nziza yawe y'ukwezi kwa mbere ariko kandi uno munsi numwe mu bakobwa basigaye bafite anniversaire abantu bakabimenya mu gihe ubwa mbere Mimi wari mu gifuri ba wiyumva gute mu gihe uno munsi uri ahagaragara abantu bavuga ati Mimi turakwifuriza isabukuru nziza ba wiyumva gute mwijuru hari imana inyuranye bihe wow gihe yego ni imana yakandi kajyo kandi yego okay kandi tuze mu mwaka wa 2024 ni umwaka wabaye mu bintu byinshi byiza ku buzima bwawe mu rugendo rwawe rwa cinema ni ibintu wishimira kwa urashitse ku 2024 inyuma ya accident inyuma y'intambamizi zitandukanye inyuma yo kuvugwa nabi ni ibintu wishimira umwaka uheze mu vyo wari wateguye ndashima imana cyane yuko nongeye gukora agafilme kanje wow ndabishimira imana cyane kuko ibiro by'umuvyeyi nayikoze 2023 na 2024 naho hari kandi gafilme kaciye kuri Mimi Mihaye official n'ubuntu bw'imana kandi katwaye igihembo kandi warare n'amahera ya televiziyo buntu kandi sinamuhaye kosha yo ibatse vraiment ajya amahera ari he ya rero hari ukuntu umuntu mumenyerana ugasanga uraho bisaba guhe ko vraiment dukorane projet dukoranye itwike Mwari karakora inama muri parties zikurikira ivyo mugabo navyo ivyo je sindavyita iyo dahabwa igikombe yari gutihagarara oya urumva imana ari ukuntu bigenza yari yabonye ari ukuntu bigenza je nkahomba rero mvirengene rero akarajya umuhari rero mugabo ntaco inama uyu mwaka ishobora kuba muri film imwe muri nziza zabayeho mu mwaka uheze mu gusozera umwaka kuri twaba hari 2024 2025 ishobora kuba izoba muri film nziza kubera ko Vahingin naco murabo okay akari mu bike bakunzi b'inama nakahe Shema akaba umwe mu ba diaspora bakomeye cyane aya jera kinya no mu diaspora ariko mu buzima busanzwe ndumwene gihugu uyu mu diaspora nagere bakwakiriye kibwa c'indege ntubihishe nukuvuga ngo inama yazananye imigisha myinshi na misi yaheze iyo hore ikarashina mu nama yaciye yambara ubuzima yasigara mu diaspora salama fresh sana mwiriwe diaspora tumeze fresh oya sino mu diaspora ikintu kimwe umunyiswe mu diaspora kubisanzwe mu diaspora n'umuntu afise nationalite zibiri canke uburenganzira bwo kuba mu bihugu bibiri oya mu diaspora n'umurundi aba mu mahanga oya si umurundi gusa no umunyarwanda arashobora kuba mu diaspora umunyarwanda sinzi uko wize neza shimi iyi kintu kiri B abari bibiri D ibintu bya D Dios ibintu nk'ibyo rero iyo uvuze mu diaspora je si mu diaspora kwanza kuko nkora business nkataha muhira Shema biratandukanye kubera ko ntamara igihe kinini aragenda gukora business then agataha yes Mimi tutaraja kure tugeze ni kujya amatafari kwa Rufuku ariko kwa Rufuku twarari hakuye twitwa kwa Renine rindira abo muhungu rindira tuntu tw'abagabo rindira umva ni sawa safi boss umeze neza muhe mikro muhungu avuge salutwa gute man Ano bakuma bibi amwitwa Jizo woni petit frère wa Renine icamamare namwe systeme BMT zibiri bari kumwe n'abo bitango jaja ubundi gutamvuza nta system ndagu ari kumwe na jaja umukobwa mwiza cyane yakira neza yo man kandi Yesu waramurahiye ko ntazigera nyoterwa uherereye ubanza ntunganirize kwanzanye ibisigaye tubivugane hanyuma zibiri nagumye kwa vya biharuro burya nagumye mbaza bimeze gute ya mapo ambira yari bimeze gute no sindafatisha okay andi gado yeah yes ngo turi kwa Renine dandaze kibuga hiri yo Renine kubisanzwe bwa mbere hitwa kuri Resto Bar turavye dusanga tukumye twitwa kuri Resto Bar natandukano ryo ngaha n'ahandi izo bari hari twitwa BMT Bar kubera twasanze ari ahantu hafise kubisanzwe BMT bisigura Burundian Movies and the Talent umuntu wese aba mu Burundi afise impano yo gukina cinema
numu BMT. Yeah. You understand? Yeah. Kugira ngo bikorohere uje ngako ari n'uvuga ati mpa system BMT. Na uzoshimira hanyuma. Aha ni musubiza canke muransubiza. Biraboneka yuko biraboneka. Musubiza ngahe? Oya ntabwo arabura sanshi. Ya buri poro. Ni amahera y'abandi. Diaspora ntasarishe. Diaspora ntasarishe. Muze muri twazi ivyo bintu mu. Abahena type. Oya uye. Abahena gatipe kabisa. Tipu nama nabatayemwe mugani bemera. Ugize imizi utanama ahubwo wakuroze ntiyakara. Yes akurinde. Yes abarinde murakunzwe. Yewe. Yo. Mukama gushikana imbere gose. Ubahwa. Yes, mimi nakunda kubaza rero uko inama bayakiriye mu mwaka uheze warumaze ikindi dosora sinema kuri chaîne yawe wavyakiriye gute mbega ni ibintu wakira gute kubona abakunzi bakora wowe ufise abakunzi ntufise abafana Kubera Imana ndabishimira Imana ehe byose ni kubera Imana rega Imana niyo ibigira Yeah. ikabigirura nituma bikunda yego urumva iyo tuko turakora nawe twasezeranye ngo azoze kubiraba yes rero iyo ukoze ikintu Imana ikaguha umugisha akabona umuntu umwe babiri batatu barenze ibihumbi barabikunze bakubwiye ko arico byabafashije aba ari umugisha pe aba ari umugisha kandi aba ari ubuntu bw'Imana rero nta kindi novuga ni Imana ibikora. Yes, mimi novuga yuko ukikujwe n'umugisha udasanzwe kuva aho winjiye muri entertainment muri cinema ndundi ukikujwe n'umugisha udasanzwe wagiye urabona ibintu bitandukanye kandi vyiza ariko rero ntikibuje yuko nabibi wabibonye niyo bintu vyakwigishije. Ibintu byose bitubako nta kintu kimwe kitubako Imana itakiretse ngo tutube. Ego. Ni ukuvuga ngo iyaba bibi cyangwa ibyiza Imana iba yabiretse. Exactement. Kuko bibi bidushikira biza kudushikira kugira ngo bitwigishe. Ego. Kandi hari igihe ushikiwa n'ikintu kibi kigamije kugushikana kuri cyiza kuko ijambo ry'Imana bango kubakunda Imana ngo byose hamwifataniriza kutuzanira ibyiza. So kandi ari ijambo natanguranye umwaka rivuga kuba tayari. Ni ukuvuga ngo kuba tayari no kuvuga iki? Ni ukuba tayari mu kwakira ubugombe bw'Imana. Kandi mu bugombe bw'Imana ntihabamwo ibintu bisosa gusa n'ibirura bibamwo kandi ivyo navyo birura navyo ni vyacu navyo ni vyacu ntitwama turakira ibisosa gusa iryoshe byose ibintu byose bigenda neza oya n'ibirura navyo ni vyacu so rero gusa icyo dusabwa kuba tayari tukavyakira tukamenya ingene twitwara nimba nshikiwe n'ibintu bigerageza cyangwa ibintu nyene bidashoboye kunezereza habasigaye kumenya eske ndabyitwaramo gute kugira ngo ngumbe mu murongo mwiza Imana ishakamo. So rero ibyo nabyo iyo uri ku birenge by'Imana nuko biragufasha kugira ati hano hantu hagenda uku bigenze gute urufunguzo ni gusenga iyo usenga Imana igenda ibikugwana igenda iguha n'ubwenge bwo kubibamo. Ego. So rero ku byabaye byose ibyiza ndabishimira Imana n'ibibi navyo ndabishimira Imana kuko nta kintu na kimwe gishikira mimi from nothing. Wow. Bigamije ikintu kanaka. Ego. Ari bibi biza binzi kunyigisha kandi nkabikomereramo pe. Rero navyo ndabishimira Imana. Nuko bimeze. Abantu ndashaka gutange message ku bantu bawe ku bantu bihebuye bahuye n'ibihe bitoroshe mugabo bakumve ngo bodende bukigwa none munsi bumva bafise ugucika intege ku buzima bivanye n'ibibazo urimo mu bantu bahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima ariko no munsi mimimireye umenga araho amaze ja kuva umengo ari ngaha mu mareka umunagerageje kumura mugabo ugerageje kura behind hari ibikomere byinshi afise ni yenko umuntu yo kwitwaza kugira ngo ashobore gukira ibikomere yahuye navyo mu buzima. Inkoni umuntu yo kwitwaza kugira ngo ashobore gukira ibikomere no kwitwaza inkoni no kugira Kristo muri wewe kuko iyo ufise Kristo muri wewe no kurara bigutwaza yavuze ngo nimuze mwese abaremerewe ndabaruhura burya Yesu wenyine niwe aturuhura Yesu wenyine niwe tugera ko tukumva turaruhutse niwe sabato nziza ni ukuvuga ngo rero umuntu acitse intege by'ukuri namubwira ati niyihangane ibyo arimo n'abandi babirimo kera ariko ndahura n'utubazo nkaca nibaza yuko ndiko ndabicamo jenyine numva ngiye gusara ariko
muye n'abantu cyane nkaja nko kuri telefone nkumviriza intahe urumva nkumviriza intahe z'abandi nkumva uburyo n'abandi kumbe n'abandi bantu babayeho nabi kumbe n'abandi bantu baca mu bigeragezo birenze n'ivyanje nkaza numva ndaremye wowe rero ucitse intege gerageza wumvirize intahe z'abandi bantu zumvirize uzokumva ko ivyo vy'iwawe vyoroheje nta birenze ibyo uri kuracamo n'abandi bose bariko barabicamwo wewe gusa kimwe turutana uburyo tuvyitwaramo niho hantu turutanira so burya wanje harakana kunda kunyigisha burya niba ikigaragazo caje kigusanga wewe Imana ibabaje kubona yuko ari wowe nyine ugishoboye nk'akarorero Shema yaraguze imodoka ayigendemo iminsi ine gusa kirasha kandi sha umunsi isha Shema mwaramubonye ukuntu yarameze yego vraiment twengera nukuva ariko nk'ivyo bintu bishikira nka mimi bavyo yamivye vena kwihangana Imana yamubwire umuntu wese kubisanzwe umuntu wese arabigerageza bangana sinari kumera kujya Shema y'amezi ngo ntwenge nari kujya nk'ahantu nkiyugarana nkarira nyene nkayiririra pe abivuga ati nyene Mana nyene nakundi nyene bigende nyene ariko Imana yarabiretse birashikira Shema kuko basi Imana iratuzi yego izi capacity zacu izi uburyo twihangana izi kino kintu gishikiye mimi arihangana kino kintu gishikiye Shema arihangana cyane kwihangana ntigushoboka ariko mimi naho bibazo wahuye navyo shari bitihanganirwa no kuruma tumayemera kwiyahura ariko urumva kuri jewe biroroshe kuko Imana yarabimpaye hama irantegura impa n'imbaraga zo kuvyakira impa n'inkomezi zo kugwana navyo mimi ukirenda gwakarorero hari umuntu yahuye n'ibibazo kuva mura n'ibibazo jewe urigera mbona mwibarabara ngenda nijiriwe oya umenya Shema urigera mbona je nijiriwe umenya oya vraiment none uko atayibazo ngira ufite Imana yari yabonye ivuga ati wewe kweri ibi bibazo uzobishobora tiva rero nta muntu yigera aronka ibibazo bimurengeye capacity kuko Imana nishobora kuvyemera mwasonye twakiriye nko kwivyo vy'umuduga jewe Onesa narikurira imodoka irahiye kawaida je nkiva mu muduga yaciye yibroka kuri Ohaka urumva jewe nari kugira ikibazo cyuko yibroka nkirimwo tugashana nayo none mu manaye guca bamubarira cene gushima Imana ko yahiye mvuyemo kawaida nategeza guhira nawe nyene uri mu bantu burya baze guca mu bibazo binini kandi vyinshi bitandukanye kandi ufise urugendo rumwe mudasanzwe nibaza ko mu minsi za tuzoza tuvyagure gose kugira ngo tukwinjiremo tumenye Shema abantu benshi baratsuka ni kuba gukunda nanje ndabakunda sana Imana Shema ko yarya bro congratulations vraiment wari hanganye ndabwatego man habwe cuba je bwana ariko ndajugumira narindi ndavya nari mu Rwanda ndavuga ati man ibintu nyine byabaye ndamubaza ibintu byakubayeko ariko ambwira uburyo byagenda bati man habwe icubahiro kubona ko byari gucoboka imodoka ikibroka bagahira canke bamena nk'ikiyo bagakomereka ahantu hese ariko dushima Imana buriya niyo mpamvu ndakubwira ibintu byose bitubaka Imana ibibizi Imana ibiraba ku ntango ikongera ikabana no kwiherezo ariko twe tubona ku ntango gusa tuba tuzi ibiri hagati tuba tuzi iherezo ryabyo so twizigira iyo Mana izi byose tuzi abara twiyizigira niho ivyo bikomere bimwe abantu bafise zogena birakira gukomereka hari umupasiteri yagize kongera ati mimi gukomereka ni ibyago umuntu agira si umuntu abitamo wakomeretse pe ibyago byakuguyeko si ibyo wahisemo ariko gukira my friend ni wowe bihitamo haje nahisemo gukira ibikomere sishobora kwemera ko ibikomere binganza habe aho nyene rero mimi sishobora kimere ko ndavuga kandi murazi ko mfite byinshi cyane gose warakomeretse kwe ariko narabibwiye ati wabikomerewe nta mugabane rusangiye yemera tubwire dukatenga hano tuza kumanukira yego muri commentaire mwatubwire umuntu yemera mu gisagara dukatenga hanya tuza gukatira he ku bantu bazi kano karere bacu batubwira muri commentaire ari nabwo bava kukamenya amabarabara rayobe turi mu modoka cyane oya abantu badukurikirana ahubwo je nabaje bari mu muduga bari mu muduga okay sawa ishura wewe rero none kubikuvuga je ishura wewe usico ndico family ni hajya tumandukiye nga bipana naho duciye ushaka ko tuzavire acha duserukira ku mashuri haraho duca tugashikira
oya hacu kwibuca kuri ahantu twamanukira ngaha tukaca tuza kumanukira kuri hôpital militaire gusa rero sinzi précisément nunca ningo mushobora kwisanga n'abatayikiri pasi tubwire okay ngaha anya oya uko ndiko ndahabona ahantu tugomba tumanukire ku mashuri mu Gihosha izone yes oya oya ahantu ho ku mashuri mu Gihosha ga zone amashuri mu Gihosha ari ku ruhande je ndi umunyabujumbura je ndakaze yes ndakaze abanyabujumbura tuvuga nabi kabisa oya ndi umunyengo umbe nuri nge naririye okay ndi umunyengozi and proud no kumunyengozi abo kugasaka muri commentaire yako tu urakunda abanyengozi ndafite abajama benshi abanyengozi bakunda abanyengozi abemera bashagi bashagi comedian bose na grand frère yarizeyo na generabayeyo dufite n'abadukunda bari ngozi jema bari ngozi mwandike muri comment mbe ko tubakunda abagenzi babiri uwitwa Rachel n'uwitwa Fafa afite abakobwa gusa bavyumvise n'abahungu barimo n'abakobwa bakunda ibikorwa byanje n'abahungu bari bakunda ibikorwa byawe ntabwo banyandikira abahungu baba bikomeza aha ni ku zone mu Gihosha niho twari tugeze ubu naho aho tugiye cyo duca ku mashuri mu Gihosha house ni mu Gihosha muri ko murabona abona ko ari amabarara meza abana ama etage meza ngaho imbere ndibaza murayibona ntibakize aberi yubatse mu ikaritiye bona cyane mu kwiza tungwa na ama etage hari ngaha anya haco tumanukira kuri Saint-Esprit tumanukira Saint-Esprit tumanukira kuri hôpital militaire muri mu rugendo rwacu okay mimi bene ndakunda kubaza hari abantu benshi uno munsi bawe nibazo wahuye navyo mugabo bamwe bagiye mu bumaraya abandi bagiye mwibarabara abandi uno munsi bagiye kurondera ubuzima ahandi hantu hagiye hatandukanye kubo gutinya ubuzima bo ngaha mu gihugu kubera ko kumbure batawe n'imiryango batawe nabi wabo batawe n'abagabo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye ariko barakomeye uno munsi uri mu gisagara kandi Imana yaragukomereje uno munsi uri mu bantu bakomeye bafite abantu bafasha abantu batandukanye n'umugisha gashireko ya nawe ushaka kwibanira none ni keza yego umugisha ukumenyana n'abantu b'agaciro nkamwe wow ni nawe twari guhura kuba turi kumwe gutya it's a blessing wow okay nike kintu obwira abantu kumbura umuntu wese yagiye muri izo nzira mbi kugira ngo ashobore kwifasha we yarifashije ariko wagerageje urarika Imana nyine irikorera ivyayo nike kintu obwira abo bantu niye ntaye ushobora gushingira abandi bantu jewe kera igihe cyose nagerageza nko kwigwanira ariko uhura n'ibibazo tukumenga abanyene bo kwigwanirira ariko igihe cyose ngerageje ivyo bintu naratsindwa kandi byarangira nicujije uravyumva reka ndagasubiramo shema yakavugiyemo kavugiye subiramwe igihe cyose nagerageza kwigwanirira urabyumva n'umukobwa akavuga ati nanjye gutanga akarorero ariko kandakareke ni ukuvuga ngo igihe cyose nagerageza nko kwigwanirira avuga ati ikibazo reka nigwarisha n'ikindi kiko ukagira ubwoba bw'ubuzima byarangira nicujije kandi byarangira mbabaye kandi ndanatsinzwe ariko igihe cyose namanitse amaboko ndavuga ati Mana sishoboye ahantu atari wowe handenganira sishaka kuharengana nagiye mbona ukuboko kw'Imana kuza kurantabara kuza kumfasha ni ukuvuga ngo abo bakoze ibyo babicira inzira muri ibyo ngo bagiye kwifasha Imana ikankubwira bagiye kwifasha ariko nkubwiza ukuri bizorangira bitujije mimi inama oya mimo ya bizorangira bitujije igihe cyose uvuze ngo ni nk'abo bw'Imana rega ngo Mana we nushoboye mbisa nkwerekeje we ndashoboye nipambane ushoboye iki nta kintu na kimwe umwana w'umuntu ashoboye atari Imana imushoboye atari Imana ibintu okay inzira dusohora agiyemo zifise garanti yego zifise ahantu uzogera ukabona kabisa biranze ivyo ariko igihe cyose wemeye kugisha inama Imana gisha inama Imana yego mwabyumvise inama yego igihe cyose wemeye kugisha inama Imana ukavuga ati Imana mu by'ukuri ahantu ngeze byo biranse pe ngwanirira ndayamanitse n'ukuri kose Imana n'umubyeyi izo okay ubu rero umwana yabate
hasigaho imana rega imana irakunda icyubahiro Yego. imana donc iyo yeretse ko umenga urashoboye irakureka nyine ugapambana ariko iyo yamanitse iciza ko iyo bikeneye kurema intaye bikeneye kuyizera Yes. so rero abo bagiye muri ibyo mu by'ukuri mwajanye inzira idashika hari inzira ishika n'idashika inzira yo kwicira inzira kwicira inzira wowe ubwawe n'ubwenge bw'iwawe ishika pe ariko inzira yo kuvuga ati mana pe hano hantu ni wowe nshaka bino binavyo nokora atari kumwe nyene imana ukayishira imbere mu tuntu twawe twose usanga byagenze neza rero abantu bajanye izo nzira ntibazivemwo kuko ni vraiment mimi ndi hano kandi ndiko ndabivuga ati hano ubwo bamfise bizorangira bicujije pe si umwe si babiri si batatu benshi bagiye bicira inzira ariko bakagaruka bavuga ati pe twaruhiye ubusa twahamiye umuyaga ariko muze twizera imana ko imana ari kwizerwa ni gute tunanirwa no kuyizera ko imana ari umuvyeyi ni gute twumva twakwicira inzira hariya na hariya oya tugume ku birenge vy'imana imana mu mana nta na kimwe tuzohaburira iratugaburira izokomeza itugaburire abenshi tubaye mu gisagara tudafise abantu batwitaho tudafise abavyeyi batwitaho tudafise twirwanako ariko kuko ko twaretse imana niwe muvyeyi niwe papa niwe mama niwe tantine niwe vyose imana no kuri iratubeshejeho kandi ntiduteye isoni turashima imana Mimasa neza ku bantu bataramubona live nukuri asa neza aradoshe kuduha muravyumva niba murafise akabiri keza ameze neza atwenga neza batwengere mibi bakurabe basi gato yes turi mu Nyakabiga ubu twinjiranye rimwe riva ku kiraro ca Nahangwa twinjira mu Nyakabiga kuri nefu kuri station yo mu Nyakabiga twinjira neza cyane gose tuko turatembereza mu gisagara nsengeramwo Nyakabiga usengera mu Nyakabiga burya yes umurundi kazi umurundi kazi usengera mu Banyamurenge yego usengera mu Banyamurenge bigasa Abanyamurenge n'Abanyamurenge okay baramutse mu Kinyamurenge baramutse mu Kinyamurenge amahoro oya suko bavuga namahoro nyene ndabasuhuje mwese amahoro ndabasuhuje mwese amahoro Abanyamurenge bose amahoro y'Imana bane Nishore Kinyamurenge none Abanyamurenge bambaniye neza wow abanye imyaka myinshi hano kuri cace abagenzi kiniki naririmbamwo abeshi bagiye banyamira bambere inshuti nziza pe okay Mimi mu gihe cy'ibigeragezo cawe warukijijwe igihe utabwana n'umugabo ugira udahura ni wese twarukijijwe okay muri kiya gihe iyo umuntu akijije karahura n'ibibazo aragira imitima imuhanurira kuja gukora inabi kumurogera ngo ashobore kwikiza imwe mitima wagize mugabo urayankira umva umutima wa Kristo ukuganiriza kubwira ati no ca muri iyi nzira yari umutima umeze gute jewe abantu abeshi nubwo abantu bese twasengana twaririmbana niba bandi niti inshuti kandi wo mu rushengero bose iba dusindagenda nahura navyo bambwira nabi yarimutse bambwira nabi nibo bafatiye mbere kumvuga nabi nibo bafatiye mbere kumbwira nabi muri ico gihe narabonye gataha namwe guhungira abo twasengana twaririmbana abantu banyegereye hafi bambwiye nawe cyane amajambo akomeretsa cyane kabisa akomeretsa pe barakomeretsa musengana turirimbana ni hano eglise iwacu ni iyi eglise messianique mutani sawa wezene izaranga ari ngaho messianique pour la guérison des âmes. Église messianique pour la guérison des âmes. MGG, c'est matinal. Mercredi. Guhera 17h kugera 19h ayikite de mama aba mama mufise ibibazo mu rugo abantu bashaka kubaka neza muze jeudi louange et adoration
vendredi hari louange de prière ariko hariyo n'amasenga hari gitaramo cya buri vendredi tubandanya razarabibabwira tubanyaruke tunyaruke yes bona bashaka kuzobona Mimi bashaka kumunezererwa muze gusengera ntabwo baba baje kuraba umuntu oya bashobora kuza bakagenda bakiriyeho shema ego mugapana kuzuje kuraba Mimi kiri umuntu aje kurondera Yesu yes amakandi nani mosque ni mosque nziza yo munyakabigano bayizi canke bayibuka yes muraza kutubwira Mimi bandanye ko tubwira imaze imyaka myinshi iyi mosque gose irarenze Mimi wariko tubwira rero Paul yavuze ngo no kuvaho naja he hari we ufise amajambo meza y'ubugingo bisanzwe ukeneye amajambo meza egera Kristo azoguhakira kubwire neza Kristo avuga neza yego amuvuga amajambo aruhura akiza ariko abantu uyu munsi bazakubwira neza ibyo bakubwire nabi yego bizoterwa n'ukuntu bavyutse ugasanga no kuvyuka nabi ngo akavuga nabi navyo narindi yego kaza ngo akavuga nabi ngo ashaka yavyutse nabi kwera yavyutse nabi yego uko none abantu bavyuka nabi ngo abatanguje ukuri tariko hari guma avyuka abantu kugura tariko acha vyukana umushihu udasanzwe bitanguje ukuryo Yutanguje kujya bari bisanga kawaida okubafukura kwahutse iyo ni migani y'abakecuru yabakera kandi baba barabiri yabango imigani y'abakecuru zuyinzibukire zuyitera umugongo iyo ni migani kije mu kimane vuga wow iyo ni migani y'abakecuru ari imigani ni kwimana gutera ubwoba umukristo agomba kuvyuka buri gihe neza kuko icyambere uravyuka ugatanga udisengesha ukiragiza Imana umunsi wawe ukawushira mu mana ukawunyegeza ukawutwikiriza amaraso ya Kristo nini gutushaka kuvyuka nabi ngo afukanye umushiha kame abantu mukivuga ivyo bintu oya bravo muvyuka nabi gute gatukana ngashaka yango ndiro musindavyutse nabi wavyutse nabi basi byibara wasenga byibura ubyutse iyi kintu cya mbere uraba mu maso yawe ni telefone cyangwa ni ijambo ry'Imana abana bawe kweri baba n'igiti yes turi mu barabara rya 28 il est boulevard d'Oliplona yes ni boulevard d'Oliplona iri naryo riri hari mu bubamfu ni barabara rija kuri stade yacu nziza mu kwezi kwa 3 tutanga kwagiraho imipira hamini nayo aha ni kwandikwa domishe white stone bahita kwa domishe yeah yes ni kibanza kizabona ko dufite amabarabara meza mu gisagara arusha tumanukira cha tuja kuri kera haje bahita gute ari yepfo kuri Novotel kuri Novotel yes kare bahita ako tuza kwa twaciye kibanza vyiza bitatu umuntu ashobora kubwira abantu bakurikirana ibiganiro vyawe kuko ni ivya aba entertainers barajayo hariho Arena mu bubamfu hariho Malibu mu bubamfu hariho Crystal kandi turaza kwica kwa DJ Paul yeah yes nuko rero amangaho hakujya mu bubamfu naho hari Obeyer aho twatembereza mu gisagara Mimi Prison mve ngo Obeyere mukama wanje ni OTB murambabarira yes nawo ni muntu wese azabaye ni fekabu yayo inga mu bafu munyakabiga ni fekabu ngahari I mean nga ayo anglikani nga hano umuntu azoba yibwe telefone acinga ashaka kuja kuri ARTC kurangisha telefone yiwe na nyene ni ngaho ya boro birateba ariko mbiriro ino vya biragoye banyivye kweli banyivye zongora kugenda kweli Pole sana Mimi yes urimo mu bantu wewe watewe amabuye kenshi abantu barakuvuga nabi bagufata nabi mu myaka igiye itandukanye mugabo no munsi urimo mu bantu abantu bose bavuga ati narafashijwe ni nahe ya Mimi Ray eske intahe yawe urana yuko ari vyiza ko warayiciyemo kubera ko byafashije abandi canke ari uvuga ati mana kwe kwandenganije kweri jewe n'ubuto bwanje n'ubwiza bwanje vraiment baririmbira indirimbo aho ndazi ko yizi hari indirimbo ivuga ngo niba wabona uca mu bibazo kandi atajwiri kwagiriza ukavyamiza imbere y'Imana igateba kukwishura uzumenye kuri mu ruganda Imana irimwe iragucura kugira ngo mu minsi iri imbere kuko hari amabanga mu minsi y'imbere Imana igiye kukuzeza aho shimara kaze bwa bundi umukozi w'Imana umukozi w'Imana fangasiriye ndabitondeke neza canke fangasi nikira kuvugira oya tuza agoma someza ku majambo yes Mimi wewe ku bwawe ikintu cya mbere novuga nuko buri muntu wese yaneye ibuye jewe sinarifashe ibisanzwe nararitoye ndaryubakisha oh my god umuntu wese yaneye amabuye kweri ibuye ryose wanepwe je sinarifashe ibisanzwe ufundurira me yanje
Shema tangwe no kuyiwe ntashobora kugira. Bariko ko bavuga ngo amashano ngo yaguriye mu gisagara. Kubera imitsi rega n'umuti. Umuntu wese bamuvura bivanye n'ikibazo imitsi y'ifisi. Urakoze this. Danze ngo ati amashano muri imisi mu gisagara aravugwa cyane. Bori haje rega je banyitwa giheko manje cyangwa wakibagiye. Sorry giheko. N'umuroga giheko guti kandi giheko gihekero w'Imana. Giheko gihekero wahekewe n'Imana. Yeah. Imusi umwe tuzobizamo izina giheko ninyo shatu tuzoza mu undi musi. Mime ariko atuganiriza. Umuntu wese yatebuye mu mikwere je sinarifashe ibisanzwe nararitoye ndariraba. Iryo mbona arico ryomfasha ndarishira ahantu. Iryo mbona atakintu kimwe ryomfasha nararitoye ndarijugunya. So rero ina yanje warumbaje ngo kuba ivyo naciyemo ndibere Imana nkabikweke nabiciyemo ivyo nabivuga kera. Baravuga ngo kera nkiri umwana navuga Rwanda. Ariko kuzi mwe muzi imyaka nojoje. Izwita muri imisi ni kandi niyo wakwije. Izwita muri imisi ni myinshi. Wakwije 18. Yaradozo ko idolari iduka niko n'imyaka igira agaciro. Yakwije 18. Aya cyana kwije. Kuvuga ngo imyaka mfise ubu. Niyo nyemerera kuja imbere y'Imana. Nkavuga ngo Mana ngo ko ibintu nabiciyemo ya. Ahubwo ndavuga Imana ibi byari mu bugombe bwawe. Yego. Ushimye ko wangiriye icyizere cyo kubima. Ahubwo nanje rero Mana shoboze mbu mwizigirwa. Singutenguwe ngo binsaze cyangwa bindusha inkomezi hange nagutoze nyene nagiye. Yego. Ahubwo binkomeze mu bwenge bwo kubimanajinga. Kera nkiri umwana kera nkiri umwana nabyibuka nigeze kubwira Imana ni Imana ko igihe nabandi ko ndaca mu bibazo bindusha imyaka bikandusha ubwenge bikandusha abakunzi bawe bagwara amaso ushobora kurangira iryo vuriro ry'amaso kuri bayita clinique d'oreille kuri clinique d'oreille imbere ya Tedemire haruguru gatonya two turabarangira ahantu hatandukanye muzoza muraturiha buke ntacyo. Urumva we ntubikore ku bw'inyungu zawe urashaka kubikora ku bw'inyungu z'abakunzi bawe abantu bakurikirana ibikorwa byawe. Urazi ko ushobora kuhabwa umugisha bivanye n'umuntu yagiye kwivuza ko yamenye orientation ariko yiwawe. Yes je munga karantangaza ujya muri iyi minsi genda umwana mwe agasidashinga birashoboka bitegwa n'icyo umuntu yahisemo byababiri cyangwa byiza ubifise uruhare. Werera ku Shema nawe yahuye n'ibaza imodoka irashara avuga ati foke ninyenyekeye kabisa. Si ivyo vraiment jewe na desemene namaze naguze indi modoka banyuma tubire kivyo sivyo Imana isime ko yagushumbushe. Donc Imana kandi yambwiye ati musore wanje ilifo kugura imodoka isumbiyo yahiye. Yego karacugura imodoka nziza kandi rero iyi modoka mu bintu bizoyibako umuriro nawo urimwo iyo sezerano ndarifise. Haleluya. Yes kandi Imana ikomeze kugwezagira no mu rugendo rwawe. Iba yitwa ntirumarira Imana. Ntirumarira Imana. Yeah. Kandi nanabwiza urupfu rashobora kuza rukica abantu ariko Imana yavuze ati umuryango uzobaho mon frère. Yego. Urupfu ntiruyimarira kwi asigaye kutangura kwita amazina ya amazina ya pfayo kurera rerererere n'imodoka watangiye kwita uko yitwa ntirumarira Imana mon frère. Iryo zina ni zina mva Imana Yes mimi bari kwatuganiriza rero uno munsi hari abantu bari barahura n'ama efe y'ibibazo bahuye navyo muri kahise. Wowe iyo uhuye n'ama efe y'ibibazo wahuye navyo muri kahise weze ukavyitwaramo gute uheza ukitwara gute kugira ngo ushobore gukomera. Kandara hamwe noje imbere y'abantu nkababesha ngo ama efe nawe arazi nukuri ko se nambaye umubeshi araza mimi nawe Yesu ashakora nkasanga nyene nasubiye nko mu bihe nkibuka nk'ikintu cyambabaje harira nkababara ariko Yesu abari mu kazi sishobora guheranwa n'agahinda cyane kiba akarorero mimi nk'ikintu gihora kiza ukavuga ati
ibintu vya bindi mugabo ugakomera akaboro ko gufatwa ku ngufu mani kabisa karakankorera ko rimwe na rimwe ariko hari umuntu ari umupasiteri yigeze kutwigisha hari ibikomere bimwe na bimwe hano kwisi tudashobora kuzobikiriraho tuzokira ariko tugeze mu ijuru rero no kwiga kubana navyo ahubwo nyene abajama bashaka akanyakame abajama bashaka akanyakame no muri zebra crossing baranyonga biruka abantu b'amaguru ne ntibashobora kurenga ibaze ni ukuvuga ngo no kugira no kuba maso gusa jewe sishaka kuvyemera ko bindenga kuko abe nivyo bikomere nyene nako ndavuga yuko umuntu tuzobikira nitugera mu ijoro kubera ko biragoye gusubiza inyuma ngo urumva ngo bikire oya donc wiga kubana navyo ukiga ukirinda nyene ukirinda kubiha akanya karekare kubiha akanya karekare niyo bije nubikwepe oya bifate nyene bwati ko byagenze kazima byasize ndi muzima Imana ndazi hari ivyo yakoze so rero muri byose rero naguheranga n'agahinda Mimi iyo wibutse yuko wafashwe ku nguvu ni kiye kintu ushima Imana ahubwo rankubwira ko nakavuze gusa ntugo mugasubiramo ego twakarengana none bafashe ku nguvu Imana yega nico yitwa kuvuga ubwa kabiri ivyo ravyibagira ariko urashobora kubitera ko commentaire kuko uyu munsi hari umuntu ashobora kurara afashwe ku nguvu canka azofatwa ku nguvu ejo umuhanuye kabara karusho ugize ico bivuga ko azobibona bigira ico bimuhindura rero ntabwo tuca tugufata ku nguvu turi muri bibi mbere nesho we nani muhugira oya gushama kantu ko kuderaza ntabwo ushobora kuba seriye yes Mimi uno munsi abantu bariko bahura n'ibigeragezo bitandukanye ego naguma genda ukuwonya aca dugira hajya anya ego kuvuga ikibazo cyose kigushikiye ikibazo cyose kigushikiye yes mu by'ukuri menya ko byabaye no ku bandi ego kuko shema bivuze shaka kuba byarabikubaye ko canke bari ubunyezi mwe turakora ikiganiro hari umuntu hamwe warafata urabyumva nuheranywe n'agahinda ariko birakuba ko byabayeho no ku bandi kandi nabo ntibapfuye kandi ntibiyahuye nk'uko uri kuratekereza ngo jene uja kwiyahura hari umwana yigeze kunyandikira kana karaho k'agakobwa kari kakiri gato kambwira uburyo kafashe ku nguvu yes ubwo ntuze najya mvuga izina oya nawuzi ni akana gatoya maze kari no muri Amerika akana karambwiye ati Mimi bino bintu ndabibwiwe na mama nta muntu n'umwe nigenda ndabibwira urumva yarakomeretse hahandi yego Semoje pole sana nyanduciye muri Sansenike nako ndakubwira dugana kuri limitere Sansenike nga genda ugira nko muri cafe muri Oha cafe ikizera Oha cafe ni Sansenike yes Sansenike bogi Mbona na papa Sansenike ni Sansenike kurangariza bro hani mu gisambu Satreville na harakoko donc chucha ari imbere matwa tari Sansenike yahaje imbere Oha cafe ngiye naje reka tudugire dugire haje imbere natari Sansenike urugana na limikashi bambe limitere yes urumva ego no kuvuga no kuri ibibazo ni rusange pe ego uri kurabicamo no kuri ihangane usaba inkomezi oya sana usaba inkomezi ego usaba inkomezi zo kubibamo kuko ikintu ca mbere tuba dukeneye hano muri nose ego ni inkomezi z'umutima kumenya kumanajinga ikibazo kigushikiye urumva ukacakira kabatoke rero wamaze kuza ngino duhangara ama rero ukirinda gutsindwa uravyumva kwirinda gutsindwa gutsindwa nyene aryo bitamo urumva rero ntugomba guhitamo gutsindwa oya menya ko ugomba gutsinda n'ibyo kibazo cyagushikiye ntugomba gupfa ntugomba oya ubuzima burakomeza après les échecs la vie continue wow be strong ikintu cya mbere muri asaba Imana ikinisha iganje rya buri munsi ko nzi ko isi yuzuye ibibazo byinshi
kandi ibyo bibazo bigamije gusenya umutima wa Mimi. Mm. Nisenga cyo gusaba inkomezi Imana. muremure wa mbere mu gisagara. Ubu ni kanjenje yo kanjenje aracyari shaka njenje kandi abaye imyaka myinshi cyane gose ndazi nibe shwa muzi. Yes Mimi mu rugendo rero ugomba kwirinda gutsindwa yeah amenya guhangana n'ikibazo kigushikiye yeah ubuzima burakomeza Yego. ibyo byabaye none byabaye Mm. it's okay byabaye Biraba ibyayisubireke komezanye n'ubuzima bwawe yego uno munsi uri kubaka kandi kadodo kubera Imana birashoboka no kuri ku nyama n'amaraso z'umwana w'umuntu ntibishoboka ivyo bintu hari gihura n'ikibazo yagenze nabi wabarira yego hari gushagura n'ikibazo n'ukuri kumva n'intege zose ziracitse yes ariko iyo hamagaye Imana mu by'ukuri irazi kabigufashamo yego nukuri Imana ntitegera akagere tuyegera ngo nimunyegere nanjye nzobegera yego twegera Imana none izo ziradusobanurira ibirenze ngaha nyene nukuri Imana ambereye umuvyeyi je vraiment iyo binchanze ndayibwira kwezi yego yes uno munsi uriko urubaka ikintu kidasanzwe muri industry ndundi muri industry nyarwanda urimo abantu baguma baboneka mu masinema y'abarundi ni batwara nabi muraza gukata. oya hari abagore batwara neza abagore kandi batwarana neza reka kubafata nabi Abagore n'abantu bakomeye cyane cyane turabemera. yagira ubwo Mimi urimo mu bantu muri 2024 2025 uri kurubaka ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane gose uno munsi ufite abakunzi benshi biyongereye ko mu rugendo rwawe ahantu hari parking buryaga muze ahantu hari parking sibo batweretse okay okay no batworiance yes turi kumwe tubandanyane tugiye muri Oha Cafe aho hagiye kubera ibintu bidasanzwe siko bibona Mimi iremba akantu kari hejuru kandi turi mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwa Saint Valentin ko abantu bakundana nibaza yuko muri uko kwezi nawe azoronka akantu kaziba muri uko kwezi kwa Saint Valentin nibi oya turi mu kwezi kwa kabiri ko bakwezi ko abantu bakundana kandi yambaye akarobe yambaye agahotaro mu kindi hotaro bataguta oya mu kirundi ni tarondene hotaro oya taro no mu kirundi ni gute none nayo agahagarikizo kareka wagarige agahagarikizo kareka ese mudufashe agahagaragwa mu kirundi muraza kudufasha hotaro ukimeze hari ibindi dukura ivarize okay hot ni kintu kiri hejuru uzorabe talo nk'ubu dufate ingamiya ikinono c'ingamiya nivuge ngo ngikinono ndayitwara sivyo ni talon ikinono c'inka ni talon ikinono c'igikoko cyaco cyose ni talon kubera iki gato microphone ndagukorere buravuga ikinono c'ingamiya ni talon ikinono donc rero bavuze ho talon nibaza ko bashobora kuba bashatse kuvuga ikirenge kirekire kubera nk'ubu uzorabe iyo ugiye kugura ahantu badandaza ibinono bakubita buke bijya byo gukubita cyane n'ibya manuwere murambabarira nareko ndonona kubita buke shantu mena imodoka y'abandi utazi beyi nako ndakubita gose dufashanye basire ngaha yes please rame mingi ndakatemera mu gisagara nagashako oh my god numwamikazi wa sinema murabona Mimi Mireye ndayishimiye yo ntibirato umuntu cyane yes yewe biba byoroshye bagenda tutwaza ibirato yo hareba bari mu kazi aha bari mu kazi ikintu gishasha muzokibona inyuma y'ikiro giganiro muzobona ikintu gishasha ko bategura murabe ino miruho bagira mu gisagara mu gihe bariko barabategurira filme nziza ukabona ni isaha imwe ukabona umengo bayikoze umunsi umwe ariko no bamenyesha yuko babaraye muri tournage babaraye mu bikorwa urabona iritiro sema meze asigara abangimborego maze des jours bebe bo muri ko murakora can you imagine kumaze ariko naco kwicuza gihari uko tubikora tubikunze tubikorera abo dukunda yes oye turashika ora iganze ngo ngahanye ariko imodoka wasize kuri none irabara
oya ngashaka kuba urazi ko ugize ikibazo ugasanga ngahuzuye Ego nico kibazo. Mimi nako ndavuga rero. Turi mu kwezi kwa kabiri. No musona kwambaye akantu kagahotaru akarobe keza. Iki mugabo turarambiwe kubona Saint Valentin ndihera atagashuguro sempre. Turabirambiwe. Akajambo ari muri inama. Imi yarabwiye Judas ngo ndafise ubwonko n'umufise ubwonko. Nivyo nibisanzwe. Mureka tuvyatakisha amasengesho. Ayavuze ngo reka tuvyatake ngo nawe ngo tuvyatakishe. Amasengesho. Mimi vraiment oya deklara vraiment no kuri kwimana basi. Uronke basi shuge vraiment kuri Saint Valentin. Muzontemwe bajama. No kuri kwa muzomutema vraiment. Abakunzi ba Mimi mutemo basa gashugwe. Ariko urumva ari gashugwe risobanura ibintu byinshi. Oya gasike shungwe yo bakundana ngo shirishushu. Ene na office none wewe Mimi ariko nawe reka kumuduhezayo. Turarambe no kubona wisingo. Commentaire yiwe. Yego turakene commentaire yiwe vraiment azo. Turakene commentaire y'umusheri wiwe. Avuge ko iryo shuga atazomuha tubimenya turondera ubundi. Yego vraiment tube turamenya hakiri kare. Yes. Shamwe. None si Mimi. Yabureka amasoni ariko vraiment turakeneye turarambiwe no kubona Mimi ari singo. Umwe mu bakobwa bazima muri cinema ndundi vraiment. Twarambiwe. Yego vraiment. Il faut que twimanifesta. Kubera ko no kuri kumana ibisanzwe canke twe na shema twiranje tukurondera gashuka yego sha ko ba abako ubufatanya bikorwa reka nako kugira kanda gutwaza igishakoshi agashuka k'urukundo rujya rukundo nyene rwa fresh rwa Saint Valentin rwa Rose na Jacques rwa Valentin nyene ujya mweranda avyumva Mimi abantu barambiwe ubusingo bwa Mimi muri commentaire mu bitubwira twaburambiwe vraiment turagiye kuno turakeneye kukubona Mimi nukuramba urushungi tuje gushigikira ariko please amengene katambuka hano hantu nurubaha bereke neza Chubona yambaye urushungi ariko we n'umushinga ntahe duga nta kimwe twe turi inyuma wigiye go vraiment ari ngere katambuka vraiment ibazi yambaye urushungi hano hantu ingene n'abadofe tumuherekeje inyuma ko turamushigikira komaze gushika mu kibanza nyezina agiye kubera ibikorwa vyiza bitandukanye vyo mu nama bakunzi b'inama munsi abayikumbuye mwandika turakumbuye inama kugira ngo ishobore kubandanya kandi ibandanya neza cyane none gamuhungu yo wambaye no musi bijanye na Saint Valentin wambaye rouge aho wavanze gatonya oya en fait ni rouge noir kubera je nsanzwe ni noir nambaye rouge naho no candika ibindi mushera ne ku Saint Valentin zomugirira ikina twarabonye na mufise twaramenye kuyuga cindega na kabizu ku muntu wango pa jya n'umugore wanje dufitaniye umwana sumusheri bisanzwe je suis marié Kiri marega muho nurabe ku ntoki imbere yarande oya intoki ni ya Kindi marié umugore mwiza cyane yitwa Sandra Muco yase n'umwana yitwa Twishemeze Ganza Li Honest Wonder Brave Ganza ni izina ryiza cyane ni izina ryiza none kuri Seven uzomukura gake none nkawe kamutse none ndabivuge man surprise bipfuye nice surprise yaho yaraze surprise aho kararagarageba cyangwa uzomuja mu poshe muheranyira ari abantu batari romantique atari muramujana ahantu ngaramutegwa n'akantu kazima frère manzo someze bugaruke okay jena n'abandi ho muno mutamu anytime je umuganje ndamukorera surprise dasanzwe uyu mukobwa wacu none adashaka ko yimanura ushobora kumuhereza ofete Mimi genda muhano ko ni sister wanje sinzi bo beshi ni babizi ariko Mimi ni sister wanje ndamuhano uretse n'ibyo no mutamu nga iyo turi twenye tuhanura ivyo vya Saint Valentin teke gutamba tutarumva umuziki twindire tubanze turabe kwanza nizohera oya vya vrai ntunyotewe kubona Mimi yambaye urushungi to be honest go vraiment honest bojewe nka musaza wa Mimi muno mwanya sinavuga ngo ejo yambara urushungi canke hirya yejo aracafise byinshi byo gukora imbere y'urushungi ariko nago ararukwiye kuko ni mwiza gusumba abagwambara niko kabi usakana vuze ko atari kizo kamwe frère akava kuri phone akadusaba gusakara komeye uri mwiza gusumba abagwambara
umubwire ko bwiza bwa Mimi Prema raba amaso yiwe oya guys mureke bya yabingene gapoki mureke kuntera isoni agapoki we ni keza akanatirere Mimi mu adakwiriye koko urugo kandi urugo guyiza nta muntu umwe adakwiriye urugo umukobwa wese akwiriye urugo Mimi ari umuntu ushobora kubona ko gapiripiri jewe sinogashira mu nzu okay kuvuga ati piripiri kabisa murakoze aha natusigurira ko kantu rero ati afite ubwiza busumba bari abambara urugorushu en fait Mimi twese turabizi no umuntu asenga wow sinzi ko aravye imana inama plito ibyo bibora birarenze je kishira ko nakunca ariko inama hari jambo rimwe ryavuzwe ngo ni Abeli yarimo aransezera ampimanura ambwira ngo ni waja gushinga urugo ugahitamo uwo munsi w'abana uzukurikire ibi bikurikira uzuhitemwe umukobwa mwiza asenga kandi yubaha Imana ibintu bitatu mwiza asenga kandi yubaha Imana ya ijoro mimara bifise murakoze murakoze cyane bro arasenga mwakirize sound tubandanye iraka arasenga ni mwiza arubaha Imana rero ivyo kuba bifise izo characters zonye zirakwiye ko ashobora kwitwa umugore w'umuntu kanaka ariko izo ni character Abeli yambwiye kuja kurabira ko kugira ndongore na Mimi nawe afise character ategezwa kurabira ko umugabo akwiye kubana nawe ako karakoreka kakaruke kurakoze ko kaza Mimi nuyuhe mugabo w'indoto zawe anje numva narushaho navuge oya ijyanyuma amacho tubasezera abakunzi bacu yego ni nk'izo shema yaravuze oya umviriza Mimi hari benshi basengera umudamu afite character zimeze nk'izi wawe gusa abadamu bafite character zimeze nk'izo ziwawe bakaba bafite nabo abagabo bipfuza bafite character zitandukanye buri nka wewe umugabo avuga ati jewe vraiment sinshaka kongera gusubiza kubita squat uvuga ati uyu unya ndumva yuko ari Imana inzaniye ndumva yuko vraiment Adamu wanje nkamubona twagenda sinovuga ngo umugabo w'indoto zanje ngazo afise ibi kuko uwo tuzorinda duhuza nkabagira ati ewana banda batamwigisha uwo muntu muzamye ko azoba yujuje bya bindi narota cyangwa nasengera wow umusabira umugabo ameze gute wewe Mimi Mimi je bivanye no kuntu twabanye kandi n'ubu tubana umugabo namusabira bon zijya characters zitatu ntabwo nza kuzirengana ahubwo nza kongera kimwe yonyene mukunda wow asenga no kuvuga umugabo mwiza asenga kandi yubaha Imana encore de plus akunda Mimi ibyo byonyene izo characters zonyene ziramanza ibyo kuvuga ngo afise ibi ngo yubatse rohero hehe ibyo ejo usanga wubatse mu itongo rya leta bakagusambuza Mimi agusabye umugabo gukunda ni brother wanje arazizi kwiriye ya ni sister wa en fait je ndamusaba ibintu amusaze we ndamwifuriza ko byo mubago Mimi benshi abagore ikintu babura mu rugo babura abagabo babakunda babura urukundo rudasanzwe ugasanga abagabo bo baza gutanga urukundo hanze ku tundi tudemu two hanze niyo kintu iyo wicaye ukibuka abagabo bameze uko onye bamusaba Imana abagabo badafite urukundo abagore yes abagabo badafite urukundo yego ubwo bakaja kurutanga hanze mu bandi umva baba barufise barinze baja kurutanga hanze abagabo bataruguha abarufise ku yundi muntu atari umugore wewe yes urumva aho nukimushira muri wa wanda nta muntu watagira urukundo ahubwo umuntu agira uwo aruha canke arugirira oya hari gihe bigira kubera ingeso akanka gutanga genre urukundo ku bantu biwe baha donc ku muntu akunda gukuntu vyategerezwa akaza kurutanga ku abana bo mu gisagara no muri bashushu baziko ariko bimeze muri kino gihe ivyo navyo dukurikije inyigisho za Renine usanga bifise ahantu biva yego ya iyo umugabo afise umugore aramenya ati ubwenge bw'uyu mugore wanje bugarukira ngaha canke se kwita ku uyu mugore wanje kugarukira ngaha
rero iyo ubonye umugabo avuga ati urukundo ntabwo ndaruha umugore wanje kandi yategezwa kurumuha nkuko bibiri bidutegeka akaja kuri uyundi muntu means umugabo mu bintu yaremanywe harimo urukundo gusa urukundo ntushobora kuruha umuntu atagwakira urukundo usinze ukuntu rumeze iyo uruhaye umuntu atagwakira nkuko warumuhaye bwo ubwago ruragira jaruzi rukikuramo urumva apana kuvuga ngo wewe ndagukunze ntunkunde mani ndabimenya jewe nsimenye ko byagenze ko rwa rukundo rwasubiyemo nkaja kuri uwundi muntu tiva rero uyu mugabo afise umugore cyangwa umugabo afise umugabo akima urwo rukundo wowe yategezwa kuruha ukumva ngo afise undi muntu hanze yaruhaye yararwaye rurakunanira kujeha birangira rubwiye ruja kundi muntu kandi mwo mwanya si question yiwe sina question yiwawe kuko warase kwakira ivyo warukwiye ahubwo urukundo nako kandi gwase kuguma mu birere kuko ni impano umugabo yaremanywe yo gukunda umugore wiwe tiva rero kandi urwo rukundo kubera twaruhawe ntabwo ruguma ruri hasi imana itegeza kurukoresha nkuko yaruguhaye ndaruguhaye nkaba mbona ntirugukwiye rukagucika ruja handi make urukundo ni reciproque ni magiriranire urukundo ni reciproque cyane urukundo reciproque nugo nyene ubwo tuva ko urukundo ari reciproque ego nugo nyene ndagukunda hamukanku umugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umwana ni reciproque no abagore uko bibiri ivuga yuko umugabo ari ukugukunda hama umugore nawe akubaha hama abagore nabo batubahaga mimi uraza ari abagore vraiment bageze mu rugo bigira ibintu nyene urumva yutubaha nyene ubwo nyene ingaruka zo kutubaha zirakugaruka none n'umugore atubaha wumva abakwiriye aronka ikimukwiriye uza gusanga ari umugabo ari gutabwa gusanga ari amakofi ya buri munsi memera ko no kuyanganira amakofi akabagore mutubaha none mwebwe biti bimeze gute umugabo we n'ukuri umugabo ni kiremwa imana yitondeye irarema imisi bose ko twebwe twakuwe mu rubavu rwacu yo turi pirate nyine turaho cyane turi pirate n'abagabo mwabasigiye ubupirate none bo bakiri original natwara karama dukwa ariko ni turi pirate ariko cyatse kuvuga ko turi imbombo turi abantu oya ariko vraiment n'ababangone ko zubaka naniye gusigura ko ndagize ukuri umugore atubaha pe biri kubereye umugore aberewe no kubaha umugore aberewe no guca bugufi umugore aberewe vraiment no kumvira uravyumva ibintu cyo tuntu nyene ntago ciremo mu tikindaro ryarabikemuye kandi n'iterambere n'iki kubera ko umugore atubaha ntabakurikiza iby'ijambo ry'Imana rivuga muri makaba yiyumva nk'umugabo nave mu bugore arongora umugore mugenzi we yibera umugabo yacaye ibibazo bitwo turanka mu gihugu ibyo wowe wankana Bibiliya byanga n'ibyo arimwe arakora na Bibiliya byanga is the same kuvuga yemeye ko donc Bibiliya wigutegeka kubaha umugabo wiwawe hanyuma nawe akagukunda rero Bibiliya urayipinze umugabo we ntumwubashe muri make wigize umugabo ukeneye kubahwa ahubwo wewe kuri kuja hejuru rongora umugore rero hanyuma bakubahire rimwe na rimwe ariko ntitwoguma kuri kotiba ngo kutuba kanabwira urumva ibintu byingo bya n'ibintu cyambere bigoye kuko biragoye no kubaha umuntu atagukunda sivyo kandi biranagoye no gukunda umuntu atakubaha ahubwo buri muntu wese mugore hagarara mu nshingano zawe ubaha kora iki jambo ry'Imana ikubwira kora uzuza inshingano zawe nawe mugabo uzuza inshingano zawe gerageza vraiment nubwo kubukundo hari abantu bengane basoda kabisa urukundo tabari ibintu by'urukundo nyene ariko byamuragerageza kuko uri mande y'umuntu mutakuranye mutagize iki akeneye urukundo rwawe akeneye aragukeneye kugira ngo umuryohereze ubuzima hari indirimbo mbona numva hariya bivuga gute ngo ibintu nyene bene sagute gutemo nkumva nezeza umuntu muri kumwe yishimire ko uriho sibyo hanyuma nawe umugore ubaha umugabo ukunda umugore muryoheraniriza ubuzima kokana mimi ariko bavangone ko zubakwa ariko ko nshobora kwemera umugabo agukubita mu rugo reka nkubwire
nyine reka nkubwire none we kuja muri bire twavuze birahagije wewe kwemera umugore agukubita ayo kirazira ico coco none wowe akarorero agiye kureshema amaze kuzana ibintu byo kugwana umva hari urukundo ruba ruhari erega hana atari urukundo ruhari nawe rero nasaka ashobora kuba yatashe maybe akantu sivyo jewe ndashobora kuba nkunda umugore wanje sasa nakaza akavyivangamo bavuze ngo nta mugore yokwemera umugabo mukubita none wowe uri umugabo ukwemera umugore akagukubita agukubise go cukora iki umugore akubita umugabo abayeho gute yo gutamwo nta mugabo abaye hakubitwa n'umugore sawa urasi umugore ntaragukubita na rimwe cya kusengera utanga icya 10 wamaze gutwa n'umugore no yes ndatanga icya 10 kubera atarankubita ariko hari abagabo bagenzi banje bakubitwa usanga amaze gukubita gusabayo nabi abantu nabi pe kubonayo nabi bro mu mugora kubitwa yes merci beaucoup mugiye usoma dukurikiranye muje kuri Mimi Mireille official murabe inama d'abord yaheze ku utarayiraba hama mukore subscribe barindira iyindi nama parti zikurikira murabe n'izindi musengere gusa yego 2025 bitegiki umwaka weze rabwiye yuko 2025 kuzokora cyane gose kacho tuza kuri uwo muntu gatoya 2025 bitegiki bitega ibikorwa byo kuri Mimi Mireille official yes merci beaucoup bitege kugira neza kw'Imana amen hari umundi muntu turi mu misi za mu muntu twiza tuzomubazanira yitwa Daddy niko twese tumwita mu misi za tuzomuzana kugira ngo hari byinshi biriko biramuvuga Daddy abafisi ishengero oya sikese Daddy abafisi ishengero ashoye no kuvuga ngo n'umuvyeyi w'aba umuntu uvuga ndi Daddy mvuze ngo lisa kipe sokoloya hano banguwe ubugi hari cyane nkaba mvuze ati nkasubira bavugira avuga ni sa ando tonkoloya nkaba mvuze ati uri mu kuronka amafaranga menshi utera imbere ariko urumva anga uravuze rega ndakiriye ntashakiriye amen I am Daddy I am papa yes ni Abel Nduwayo akantu nokongerako industry yose bifise umuvyeyi cyane uko twumva Amerika hariho Puff Daddy PDD ariko ubu yaragiye turafise abandi mu Rwanda turafise muri tugende muri carrière ya cinema mu Rwanda turafise Kiramani ni papa benshi bamamagara Daddy papa yasohoye benshi natwe ni Kiramani wo mu Burundi oya rero ahana yobere sahandi ni Kiramani wo mu Burundi akaba no mu Rwanda kuko ni papa w'abarundi hariho n'abanyarwanda bera benshi ararenze ubwo turi mu Rwanda mana vyumvise ingene ba Frère bamushimiye ba Jeannette ingene bamushimiye kubukora kwa Daddy uramukumbuye Kiramani yamumise zaro waje yo arahira bashaba Daddy babiri Daddy jewe Daddy Kiramani arahira benshi Daddy wo muri BMT Daddy uyu Sabasi bajya nifura yesi mze mu bwiza basi tukuronka n'akantu gashasho tugomba ara mashusha ara makuru ashubuje dushaka en fait normalement kubona umuntu w'umudadi urandika iki twose barandevous uze kuraba ingene ubikora ugire nyene lettre de demande de recherche à B yes the Ben lettre de demande de recherche à Ben Douai Daddy yes merci amani tulisoma tukabona bikenewe yego tuzobona urumungu wanje nawe yes genda kuri G5C Media mugire subscribe kuko byinshi na Ben Douai plutôt official mugire subscribe kuko byinshi bitandukanye asante sana babwire thank you very much I love you so much I love you tu mama asante sana wakunzi African TV